Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho mwese muri. Twe turameze neza. Muri kumwe na Nasa Lighton mu kiganiro Help Group. Reka tumaze tubasigure gato Help Group. Help Group ni kiganiro twashizeho kuri Nasa Lighton, Nasa Star TV kugira ngo kize kirabigisha ibintu byo mu buzima busanzwe. Nkuko hari ibiganiro byinshi tuzoza turacisha kuri Nasa Star TV, hariho Help Group, hariho Firme Comedy, musique, hariho Kwizera niki, School Quiz, nivyo mengo. Oui, ni Firme wari. Firme kizikambere. Ni Firme plus Comedy plus musique. Help Group arico kiganiro turi muno munsi. Na School Quiz. School Quiz ndetse no Kwizera niki. Reka tubabwire mu Kwizera niki tuzoza tuganira ku ijambo ry'Imana, ku bintu donc byo mu kwizera kw'Imana yo mwijuru. Sivyo? Tuzoza twasoma ama Bible, hanyuma tukasoma Bible tukigisha ku murongo kanaka tuba twahisemo uwo munsi, canke tugatumira uwundi muntu tukaganira ku ijambo ry'Imana. Ni mu Kwizera niki. Help Group tuzoganira ku bibazo byo mu buzima busanzwe. Okay? School quiz tuzogira ama competition. Muri make tuzokora ikiganiro cyo gusigura ivyo biganiro byose tuzocisha kuri Nasa Star TV. Ariko no munsi tukore muri iki kiganiro Help Group. Muzokwa mugiherezwa n'abantu babiri nyene, mugabe tuzoshika tutumire n'undi muntu agira gatatu canke agira kane. Sivyo? Ariko kenshi muzokwa mutubona aya masura nyene abiri ni Nasa Lighton hamwe na Ray Clapton. So rero ico tubasaba rero kumukora subscribe kugira ngo ntuzucikwe n'ikiganiro na kimwe mu biganiro byose tuzoza turacisha kuri Nasa Star TV. So uno musi rero tubafitiye ikiganiro ciza kandi ciza cyane c'ugwaruka. Kiravuga gute? Ugwaruka n'ivyemezo vy'ubuzima. Voilà. Ugwaruka n'ivyemezo vy'ubuzima. Muri ico kiganiro rero turavuga ku bintu bitatu canke bine. Sivyo? Icambere turavuga ati kuki ugwaruka rutinya gufata ingingo. Ico ni cambere. Icakabiri turavuga ngo nizihe ngaruka zo gutinya gufata ingingo mu buzima. Ico ni cakabiri. Icagatatu naco kiravuga ngo ni gute wofata canke twofata ingingo neza. Icakane n'impanuro rusange tuza kubabwira inyuma y'ikiganiro. Ntucikwe kino kiganiro ugikurikirane gushika ku musozo canke kuihereza ku ntango gushika uko niba nutavyumviriza nizo mpanuro tuza kubaha nta nizo uza kumva. Okay? So, reka tutangure kucambere. Kuki ugwaruka rutinya gufata ingingo canke ivyemezo mu buzima. Okay? Hari ugwaruka rufise ubwoba mu gufata ingingo. Ko guheba nko kwiga ikintu gishasha. Ugasanga umuntu aratinya gufata ingingo zo kwiga ikintu gishasha, donc ufise ubwoba. Sinogishobora canke n'ibindi bintu, sivyo? Ica kabiri ni gushaka gutangura umugambi. Ugasanga umuntu atinye gufata ingingo yo kugirane gutangura umugambi mushasha mu buzima bwiwe. Ica gatatu ni kunanirwa cyangwa gutinya gufata ingingo zo kugirane zo guheba ibintu bibi mu buzima usanzwe ukora. Sivyo? Ivyo bintu rero murako muravyumva turiko turacana. Eric nawe gira icyo kintu ubabwira. Bo ego musanze ivyo bintu siguriye nivyo kandi nibaze yuko bitabura cyane. Niyo mpamvu twabwira kurikirana ibiganiro du début à la fin. Tubwira ibiganiro vyiza vraiment. Sivyo? Bamwe baratinya gufata, baratinya kunanirwa, abandi bakagira ubwoba bw'iki bw'ico, abandi bo bavuga ko bivanye n'iki n'ingingo bafashe. Ariko kenshi bibamo kubura icizere. S'il vous plaît. Ica kabiri kiravuga ngo nizihe ngaruka zo gutinya gufata ingingo mu buzima bwawe. Iyo utinya gufata ingingo muri make uratakaza amahirwe mu buzima bwawe
kuko watinye gufata ingingo mu buzima bwawe utakaza amahirwe ndetse n'igihe kikujana mu buzima. Donc ufata ingingo igihe nikikujana. Bo nivyo cyane mon frère, benshi mu gihe batariko barafata ingingo mu buzima vyishobokora sivyo. Urasigara inyuma, donc urasigara inyuma y'iterambere ukanabura aho ushika. Inyuma y'iterambere wa muri nyuma ntunagira naho ushika mu bisanzwe, kuko wama uri hagati yo gushaka no kudashaka. Ico naco aba ari kibazo. Donc muri hagati ibeske iki kintu ndagishaka mugabo simbona ukuntu no gishika. Wa muri hagati yo gushaka no kudashaka. Ahandi naho kugira ubwoba. Kuragira ubwoba. Ndashaka iki ntukore. Ugatinya usanga shaka ikintu birangiye umengo ntugishaka kandi wagishaka. Peut-être ngo bazokuvuga, peut-être urumva. Abana nari abantu benshi batinya gufata ingingo. Sivyo avuga ati je par exemple nk'uwahejeje amashuri. Sivyo. Ati okay. Nje gukora muri salon. Okay? Iyo ngingo ikagunana gufata, peut-être ngo abantu bazovuga ngo wahejeje amashuri. Urumva ngo kubera wahejeje université ngo bazova kugaya. S'il vous plaît. Kora. Uri ku kazi. Fata ingingo ukore. Sawa, tugiye ku kintu kigira gatatu. Ni gute wofata ingingo neza? Mu buzima bikeneye yuko mu bintu byose dukeneye dushaka kugira ngo turesise mu buzima, biyo bikeneye ko dufata ingingo neza. Sivyo? Sigurikire kugira ufata ingingo neza, tangura buhoro. Fata ingingo ntoya, wige kwihangana. Voilà, en fait, ikintu navuga mu gufata ingingo kwanza urashira imbere objectif yawe. Oui, objectif. Ese iyihe objectif? Par exemple, nimba ushaka gukora YouTube nka karorero turaba YouTuber, sivyo? Nimba ushaka gukora YouTube, tangurana niyo telefone ufise. Kuko urindira ngo mpaka ninaronka kamera, nkaronka za microphone, naronka ibi man, iyo musi tufise ababone 2460 dushike kuri 5000 dukoresha telefone yonyene nta na microphone mubona dufise avyumva nta na kamera abantu badukurikirana aha mutubona iyi ni telefone turiko turakoresha kandi amasanamu mubona naho atari meza muradukurikirana okay kandi mudushigikire kandi turabakunda ukuntu mudahengeshanya kudukurikirana sivyo nimba ukabona ukeneye gukora YouTube donc ni objectif sivyo nimba hari ikintu ushaka kwiga gishasha sivyo tangurana n'ejo ushoboye reka mfate namushiriyemo benshi ngurumva ngo singira nka kamera ngo ziya za Diamond zabande sivyo ufise impano kweri kuyicarika ngaho tangurana n'icyo nyine ufise niyo mpamvu nabariye ngo tangura buhoro fata ingingo ntoya ingingo ntoya ni kwa kundi gutangurana n'ico gito kijya kinini ushaka uzogishikako en fait hari ikiganiro narabye cy'umutipe yitwa Gatari Fred kuri YouTube umunyarwanda nawe yariko arigisha yariko aravuga ibintu by'ama microphone abantu bakoresha mu aba YouTuber bakoresha harizo yavuze za 12000 y'amanyarwanda 18000 15000 gena duka mugari yavuze ati ntubone nakangwa afise microphone yaguze 100000 nawe cyo wicara uvuga ngo mpaka nzokotangwa gukora ariko ngizene nkwije amafaranga yo kugura ya microphone ya 100000 man travail tangurana nimba ufise izo 12000 genda ukore uguri ico kinini bikwiye mugana 12000 y'amagwara fate nimba ufise 200000 genda ugura kantu guhuye na 200000 mu gukora ureke kwicara atakuvuga ngo ni mpaka ngo ndakwiza ibi sivyo ni byo cyane gose nazi ko bitahura so rero nk'impanuro muri rusange twobabwira kwitinya birica indoto Unajua? Kwitinya birica indoto siri gutinya indoto yawe irashobora kuzimira ugapfa talent yawe Imana yaguhaye wavukanye ataco ikuviriyemo muri make cyo novuga ntutinye gufata icemezo canke indoto mu buzima bwawe kuko birica ivyifuzo vyawe gusaba inama kuganira n'abandi no gukura mu mutwe birafasha cyane muri make comme conclusion twababwira ntibikwiye ko ugwaruka rutinya gufata ingingo zibafasha kwiteza imbere
mu majambo make nkuko bivuze gufata ingingo birasaba ukwizigira sivyo ukwizigira sivyo kandi no gusaba inama abagenzi ofete nico bita confidence kwizigira ukiyemera wowe ubwawe voilà hanyuma ugasaba inama canke impanuro abagenzi arumva no kwiga ku makosha udukosha nyine ubona ati akantu nogakora udukosha ubona nyine duto sivyo nuko imeze muri make ubuzima burindirwa n'ingingo ufata today uyu munsi tribe aho kanyuma rero ubuzima burindirwa n'ingingo wowe ubwawe ufata uyu munsi nuko nitwo barambira ikiganiro twigereje ngaha mwibagire kugira sabone canke subscribe mugire na share commentaire turabakona kandi cyane nuko imeze neza kandi mubandanye mukurikirana na Star TV mu biganiro byacu tuzoza tubahereza buri munsi so mubandanye mudushigikirana aho turiko tukoresha telefone merci beaucoup